Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahezagiye kuri uyu mugoroba. Turiteze kuganizwa n'Imana kandi utegure umutima wawe, utegure ikarne aho wandika, utegure ikaramu. Tujane amajambo atajya kuba maremare ko nifuza ko turangiza dusenga. Inyigisho twiye gusangira ivuga ngo ni umutima w'umwinginzi. Umutima wiki w'umwinginzi, le cœur d'un intercesseur. Umutima w'umwinginzi. Imana ihabwe icyubahiro. Dusimbire gato tugitangura mu cete Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 12. Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 12. Paulo ariko arasezera asozera icete yandikira ishengero, ariko aratanga intasho za nyuma, ariko hariho ijambo avuga ku murongo wa 12 nivuza ko tugururira ko duhagarara ko ari naho dushobora gukura no jambo rivuga ngo ni umutima w'umwinginzi. Abakolosayi 4 umurongo wa 10 kangahe na 12. Abakolosayi 4:12 atubwira gute? Hatubwira ngo Epafura canke mu Faransa Epaphras wiwanyu umugurano wa Kristo Yesu arabatasha, yama bagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye rwose, mumenya neza mudakekeranya ivy'Imana igomba vyose. Imana ihabwe icyubahiro. Tubasubiremwo. Epafura wiwanyu umugurano wa Kristo Yesu arabatasha, yama bagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye rwose, mumenya neza mudakekeranya ivy'Imana igomba vyose. Imana ihabwe icyubahiro. Paulo yakarandikira ishengero ry'Ikolosayi kandi ariko arasozera kino gice ugiye haruguru ugiye hepfo, ariko aravuga abantu batandukanye n'abingene bifatanya nawe mu kubasezera, mu kubatasha n'ibindi. Ariko ageze kuri uno tubone bita Epafura, wewe hari cyamuvuze ko kandi kidasanzwe giza naho gifatanye n'ubuzima bwiwe, kuko hari amajambo yerekana ko ngo ari ibintu biyamamwo. Avuze ngo Epafura wiwanyu ko barasanzwe bamuzi, ngo yama abagwanira intambara yiwe, ngo ayibigirira mu masengesho, kandi ngo agwana mu masengesho azi icyo agomba ko Imana ishaka, nuko ngo yifuza ko bashikama kandi bakamenya ivy'Imana igomba kandi badakekeranya. Imana ihabwe icyubahiro. Twese hari isengesho tumaze gusenga tutarisenze twararyumise mu ndirimbo rivuga ngo Mana nkoresha ico wandemeye. Cyane cyane iyo hageze mu ntango z'umwaka hoho, canke muri ya masengesho bita makesha itarike 31 z'ukwezi kwa 12, abantu bose babumenga umwaka ugiye gutangura nta kinifuza kubamwo atari cy'Imana yabasezeraniye, icy'Imana yabaremeye. Mugabo kenshi hari n'abandi bamaye ko aribwira ati Mana none ko tugeze mu kwezi kwa 6 ntaramenya impano n'ingabire zanje. Hari naho dutangura kubona umenga hari n'abatumye tudakorera Imana, ukamenga arabatugwanije, ukamenga by'ukuri ivy'Imana biranagoye, kuko umenga bisaba ubumenyi, bisaba mirongo myinshi, bisaba kuba dufise amashura ya nayo ya Bibiliya. Ugasanga bamwe bagenda babona uko umwaka ugenda uva mu ntango hagati mu mwaka mu kwa 6 kwa 5, ukamenga byantu genda bituvamwo, umenga reka bikorerwe n'abariya kuko bumenga barahawe ubumenyi bukwiye, bafisemwo n'ingabire. Ariko ndiko natangara ingene Paulo karasezera ishengero ry'Ikolosayi, ariko aravuga urukwikene rw'abantu benshi babatasha, ariko ntibagira uwitwa Epafura iciwe yarakora mu buzima bwiwe kwari gusenga, asengera ishengero ry'Ikolosayi. Imana ihabwe icyubahiro. Navugize ngo afise ubuvugishwa babikiye, umunsi babonye azocaho barundako, siko yavuze. Navuze ngo umuntu ngo arerekwa vyinshi mwo mubona iyo babwiye ivyanyu byose. Nibavuze ngo afise amafaranga menshi, burya cyagihe mwaronka ivyo kubagabura niwe yabirungitse, ntibabivuze uko. Bavuze ngo afise ukuntu yama ameze, bavuze ngo afise ukuntu yama ari karakora, ngo yama ari karasenga, agwana intambara, kandi iyo ntambara ayigwana azi cyayironderamwo, ngo arondera ko mushikama kuko ibihe bishobora kuba ari bibi, mugabo kandi ngo arondera kandi ko mumenye ivy'Imana ivyo ari byo mudakekeranya. Imana ihabwe icyubahiro.
ibi bintu bisaba ingabire kabeneda, bisaba amashuri y'indoramana za teologiya, bisaba imyaka myinshi, bisaba kumenya imirongo myinshi ya Bibiliya, bisaba kuba ufise igiti mu ishengero gituma wita umusenzi. Mbega ahantu kanaka bavuga ati uyu mugwi ni w'abasenzi, uyu mugabo biratangaje ingene aza muri kino cete atavuze birebire, avuze ikintu cyitwa gusenga no kurwanya intambara, agwanira abera. Hari inkuru yagiye iravugwa, mugabo ntawe uca yifatira ko 100%. Iyo nkuru yavuga ngo igihe kimana yabwishengere ibwira ngo erega nimusenge ngiye gutahana umwungere wanyu. Bakivyumva ntibagomba kuvyakira, barasenga, barasenga, bararondera ko hari umuntu azwi mu ishengero yopfa, cyane cyane mu barongozi, cyane cyane umwungere, bagati Imana yacu ni Imana mwizigirwa, Imana yaratwishuye. Igihe kimwe umwe muri bagenda gushima ati Imana ndagushima ko Imana yumva, ntibatwaye umwungere wacu kuko by'ukuri warumse gusenga kwacu, ntihari bwahagere kwagenda Mana. Ariko Imana yambwira ngo erega narabikoze, wa mwungere wanyu naramutwaye. Ati niyo yigije kuba Mungu. Niko niyumva ingene byagenze, mugabo uwo muntu yageregeje kubwira Imana ko uwo muntu akihari, pastor ari hakihari, hama Imana ati naramutwaye. Gute kandi nguma ndamubona. Imana ati nta kantu k'agakecuru mwagiye guhamba, bamwe mutarira muvuga ngo agiye hageze. Atujya niwe rumungere wanyu, atujya niwe yingingira ubutumwa bavugwa, niwe yingingira abantu beko baca mu bitoroshe, niwe yingingira Imana kubw'ingenda barongozi batandukanye biko barajamwe n'ibikorwa birategekanywa. Atujya niwe rumungere wanyu. Ati kumbe murazi ko ubururu atari Bibiliya, ntihabe mugafata uko, mugabo nimba ko bakabaye uko nyene, kuko murazi inkuru hari igenda bakayica amaguru akayica n'amaboko, igagomba gusumbya ububasha Bibiliya. Ishobora kuba itabayo arakarora umuntu yatanze ariko arigisha, mugabo dufashe ko akarore ko bakabayeko. Umva Imana yarahagacira amasengesho y'uwo mukecuru, yego cyane. Mugabo kandi nagenda abwire mu mugambi bw'Imana, igikorwa cyose iyo gikoze n'ubwizigirwa nikiza kiba munsi y'ibindi, kiza kingana n'uko ibindi bingana. Uko ico nyene ciwawe iyo utagikoze nta wundi azogikora, kandi iyo kibuzemwo ubushizeho igihengeri mu buzima bw'ubwami bw'Imana. Nico gituma Epafura tumuzi hamwe ari we yagiye arafasha mu gutwara imfashanyo zigena kugaburira yani mashengero yatewe n'uruzuba, kubera witwa Agabo canke profete Agabus yari yaravugishijwe mu vyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 28 yuko amashengero menshi azohura n'uruzuba akaca haba inzara. Ndero amashengero ashaje hamwe genda aregeranya ivyo kurya kugira ngo bagende babishira aho uruzuba rwabaye runini cyane canke aho inzara yabaye indanse, aho inzara izura inzara. Mugabo kandi hari ikindi kintu tumenye ko kivuga ngo erega uyu mugabo nawe afise ikindi gikorwa yari itoje cyo kwinginga asengera abandi ngo bashikame, mugabo kandi bahagwe kumenya badakekeranya ubugombe bw'Imana. Imana ihabwe cyubahiro. Hari ikintu gitangaje, biragoye kwinjiza mu bwenge bw'umuntu ingene Imana igomba gukora ikintu, hari ivyo yikorana n'ivyo igomba gukorana n'umwana w'umuntu, kandi ivyo ntigomba gukorana n'umwana w'umuntu. Iyo umuntu atavyifashemo neza, Imana igomba mu bwiza bwayo kandi ntibitera umubabaro, iratekereza kuko isanze igomba gukorana n'umwana w'umuntu. Nico gituma hari ibintu bishika hano ku isi, kuko umuntu yavyifashemo neza kandi yasenze. Amasezerano Imana yahaye ishengero, amasezerano Imana yahaye abantu, amwe yugurugwa no ko umuntu abaho mu buzima bw'amasengesho. Iyo umuntu ahagaze kuvyandika muri agenda akavuga ati Imana yaravuze ngo ndabahaye amahoro, ukacubaho nyene uzi ngo mfise amahoro, mugabo yagera kwibwa ntuyagwanire, bisigura ngo ayo mahoro ntayifise. Mugoye bw'Imana yagomba ko iyaguha, mugabo kandi kwera kudasenga kwawe ayo mahoro aragenda, ugasigara umukristo ari mu ruhagarara. Nibuze ngo mpamagara ndakwitaba, ndakweka ivyikinze, ndakweka utari bwabone, ivyo amatwi yawe atari bwumve, n'ivyo amaso yawe atigeze kubona, bisigura ngo bihagaze kukuza kurondera iyo Mana, kandi ukayiguma imbere ukarindira ko igihe cyayo gishika igeze kakubwira icyo yari yaranyegeje ku buzima bwawe. Bitubwira ngo
imana ni icyubahiro cyayo kunyegeza ibintu ngo mugabo abantu ngo n'ubuhizi bwabo kubivumbura ko batubwira mu migani. Womenga imana yacu ntibizi gushaka gukora, nibyo yagomba gukora, mugabo gukora kwayo birayihimba rekoranye n'icyo yaremye, irema mu buryo bw'itangaza cyitwa umwana w'umuntu. Nicyo gituma abinginga nabatahuye ngo n'abantu bakorana n'Imana kugira umugambi w'Imana ushike. Nivyo imana yacu ifise ukuntu ikoze, kuko nta kuri igomba guhezegera Rodrigue ibanza kugira ngo wewe genda umusengere kandi uzomusengera indwi zibiri atacurabona, mbwa ku munsi wa 16 uzocubona. Umenga imana yacu igihe irasengwa mu minsi 14 ya mbere umenga ntiyumva, yarumva yekaya kwitegereza gusa yikiranezererwa nayo masengesho, kuko ufise umugambi kujya yisugwa, ariko umugambi wayo kwari kwikwereka guguhingurira mu bwiza bwayo. Waragumyemwo uragumamwo, none ku munsi wa 16 urabonye ihakuye ko utahuye ko ari umwizigirwa, aho kandi uhakuye ko imitima wawe unywana n'Imana mu kuyitahura. Nicyo gituma binginga n'abantu batahuye ngo imana ndiko dusenga kubera kwitumva, ndiko dusenga kubera kwidashaka, tuko dusenga kandi tubigumamwo atacyo tubona, kuko nicyo kibanza cyacu cyo kubamo. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma binginga ntibaharura amasaha, ntibaharura ingene yabitebeje, babona ko arakajya Imana ikiragaragaza mu bwiza bwayo no mu bwigenge bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nayo ubundi cyane cyane abantu twamenye ko umenge hari n'abantu bavuga ngo jewe ndagusabye ni mukanyima sinsubira. Hari n'amanyamaburyo n'amanyamakata cyahagazeko, hari igihe watatse nabi demande yawe mu kazi, mwazi ko batanga Jeune de recourir auprès de votre haute autorité. Numva mfise igishika cyo kuza imbere yawe n'icoro cyinshi cyo kuza gusaba akazi mukoresha we mwishiramwe bagushize mu biganza byawe. Abantu namuzi ahina baba batazi ko ari meshe cyane madame cyakiti madame meshe runero meshwa, numva bindenze kuza imbere yawe. Iyo watase nabi ushobora kwishurwa nabi cyangwa bakakurindiriza. Hagi Imana yibaza iraba mitima yacu ikabona abantu baje umenga baje kudodora ivyo babitse, ukamenga Imana yacu nakadirisha baza gutora ko ivyo bagiye barashigwaho, umenga ni munyoro bagemuriye bakaza gutora kadirisha, kumbe yagushaka kuba mu nyonga zayo ukahateba, uko nico kibanza ciwawe. Epafura nta kindi yarabayemo, yari umuntu yamari karinginga asengera bikorosayi, afise umutima ati Mana bajya abantu bashikame kubera ibese vyiza. Herode arabagesheje arabarembeje, ibihe bimeze nabi, hari uzuba, hari ibintu bigoye, ariko Mana ubashikamisha muntu bwawe. Akumva bibise igihe cyose, akumva ntarambiwe uko yagati nivyo ico niko ndasaba shaka kwa kiyo kirishirwa kuri uyu, ariko weje nawe reka mbandanye mugabo kandi na jewe hari ibyo ngenda ndaronkako. Imana ihabwe icyubahiro. Ivy'ukuri biratangaje ko Imana imeze, mugabo kandi naho nyene Imana itwereka ko idusumba. Iraryoherwa icyaremwe, gitahe ko cyaremwe, kaja gitahura umuremyi ko ari umuremyi, hama icyaremwe kikikubita imbere y'umuremyi, ikameyo kirasaba ko ubwenge bw'Imana bwoshika. Atari ko tugenda gutesta la volonté, sa tuzi ko bishaka, tuba turiko turagaragaza gukorana nayo, la dépendance. Ego umuntu guhera kera afise ubwibone. Icyo Adamu yakoze benshi bazi ngo ni ibikomakomeye, ibikomakomeye vyagiye birababaza isi n'amahanga, si bijya. Adamu yarondeye kutagira Imana muri we, yarondeye independence. Nicyo gituma abantu benshi tuko turasenga tumenga biratevye, Imana yawe no yanje, none Imana yanje kumenga ntiyumva. Yarumvise mugabo nari kumva gomba guhera Paul ku munsi ngo numvise bantu vize ko mukoraganira hamubandanye hamurindira igihe cyayo. Biragoye mu kuntu Imana yabye umuntu, abantu benshi ntibakunda routine kandi ni vyiza, ibintu vyamaho biraremera, biratuma n'umuntu agenda muri depression agihamuka. Urazi gusengera umutwaro umwe ibihe byose, umenga Imana yawe ntikirakomeye kuri uvugana, ariko Epafura ntivyamugoye, afise umutwaro umwe, bashikame bamenye n'ivyo Imana ishaka nivyo nirigwamwo. Imana ihabwe icyubahiro. Kenshi ibintu biragora kwinjiza umuntu, mugabo neza ko babonye
filime bita War Room y'abakizwa akinywe n'abantu bamwe b'abantwara American. Barabonye ko ibanga ryo gusenga rirengeye ibi tuvuga ngo twaje n'umuriro mwinshi, bikeneye kugira urutonde, bikeneye kugira intumbero, bikeneye kugira kwandika, bikeneye kugira ibikora twara ibintu, bikeneye kugira intumbero igomba gushikako, bikeneye kugira imigwi, bikeneye kugira ingene bipanze igihe cyose. Igihe kimwe umukozi w'Imana mwe ngaha muri MINEVAM, pana ngahe wacu mu muryango wa MINEVAM, yumva ati haraka opportunity bakaduhaye twese ngo tugende muri Korea y'Epfo. Ariko abari babatumye ko yari ministère bita 24 heures devant le Seigneur. Yumva onaki abantu bine bihugu by'iwacu yumvise kugenda hanze umenga ni Imana ihezagiye. Abijamwe ara Afrika. Aragenda ashitse yarazingogiye kuraba byabizu birebire naye amatretse agatubona ngaho i Burundi n'ibindi byinshi, bacamushira aho asengera. Barabashira mu migwi, babashira no mu bibanza, babashira n'abasuriveya. Nimwaje gusenga? Ego, nimusenge rero. Icyo bakora, bafasha abasuriveya babaha imbombo. Ati mubonye umuntu agize umwanya atakoma, aza bagiye muri ipo canke yasinziriye canke yarambiwe, muce mugera mu kome, muce muha imbombo. Sha yaje yumva ati sha iyi visa nayironse mwenga ndishuwe, ariko naza ko nagiye ntabyiteguyemo. Umenga birarambira, mugabo iyo ubishizemo ubucuti biratera imbere. Gusengera ikintu kimwe ibihe byose, utari umuntu yataye umutima w'Imana, utari umuntu asenga arondera ubucuti, utari umuntu azi ngene ico kintu ikarondera kiva ku mutima w'Imana, vy'ukuri byo burakubandanya. Imana ihabwe cyubahiro. Umuntu umwe sindamenye ibintu yambwiye ko byo bari byiza, ariko yambwiye ati jewe ngiye gusenga, yagenda muri ETS mwijoro, akagenda hajya masamu y'ijoro, akagenda nta bibiri yatwaye kuko nta matara aba hari kuri terre ya football, murazi ko zitatu ziri kumwe hamwe nka zine, yatwara bibiri, yagenda wenyine, nta telefone yatwara, nta na bibiri yatwara, atara gusenga ijoro ryose. Habakanye ntuharyama, habari ubucafu niho bakinira, n'inka kico gezara haca n'ibindi, ariko yarara arasenga adafise ahagenda araraba. Wobishobora? Ako byasigura iki? Kimwe byo nibagije, navuze ati uyo muntu atangiye gusenga abari mu bucuti n'Imana, amwema agenda aramurongora ku mateme, byagenda arasengera, agenda aramushira ku mutima basengera, agenda arabandanya gushika buce. Ariko bamwe muri twebwe niyo bari muri serio akabwira ati usenga urangiza, yaje korokera ngaha nongaha kuruti kumugongo, kubera iryo sengesho ntajya uvinga najya kurigira ko niryo kurangiza. Ariko barabasenga amasaha 12 batibukije muri agenda, kuko impwemu yawo n'impwemu y'Imana bari kumwe barajana. Imana ihabwe icyubahiro. Epafura na Karoro gadasanzwe k'umuntu w'umwinginzi yabaye mu buzima bwo gusengera ishengero ntiyabirambirwa. Bibiliya iratubwira witwa Ana muri Bibiliya igihe cya Yesu ngo yari yamaze imyaka 7 mu rugo, ngo acamara indi myaka 84 asenga yisonzesha, asengera ukuza kwa Mesiya. Inkuru iri muri Luka igice cya 2. Yarasenze agatondera ku rushengero ku sinagogi asengera kuza kwa Mesiya. Cyo kimwe witwa Simeon cyangwa Simiyone, nawe yari yarabwiwe ati kubera wanyegereye burya wewe ntuzova hano ku isi utabonye umukiza. Imana ihabwe icyubahiro. Igihe kimwe ngo ari yagiye gusenga nkuko abandi bagenda kuwa Mungu cye ku munsi w'isabato, azabona Yesu umunsi w'umunani wo kumushikana ihoraho washitse, aramubona nta kindi yakoze, yacegera ngo aramwakira, aramukikira ati Imana gomba unyice uko ndabonye icyo nasengeye. Imana ihabwe icyubahiro. Mu buzima nabayeho nsenga ni gake pour ne pas dire jamais, kandi ni jamais d'ailleurs, Imana yanyishiye ku munsi wa mbere. Ama message yose fisa genga ubuzima bwawo bw'urugo cyangwa bw'umuhamagaro yambwira ku munsi w'indwi nitereye hejuru kubera ku munsi
wiri senga Imana ikihorera ukumva ko haza ibindi ugasenga ugasenga ku munsi w'indwi naho ni warayirangije kuzabona Imana ikikubwiye kubera iki yakurondera undi wewe wazaye n'amasezerano ariko Imana arondera wewe. Hari umenye Imana yacu ni ikintu cy'ikigaba cy'igipapa cyabaye nabi cyangwa cy'onkere cyabaye nabi cyarutwaye amatungo ukamenya tugiye gusenga menga nticyumva ni kinani yaradukeneye gusa yarabuze uburyo twomuhitamo atereka nkore ku byo bashaka nkore ku bibazazanira bace baza kundondera nca profita ncinda babwira ikiri ku mutima wanje nanje kera turaducokoza ngaha iyo wabonye umuntu yagwaye aterega Imana yarakubuze niwe kutigera uruhuka rero yakuronse none ntumaze imisi usenga nturi mu gitanda ati burya Imana yakuronse. Kwinginga birakenera umutima ni nayo nyigisho umutima w'umwinginzi. Mbega umutima ni iki? Burya umutima si amajambo umuntu avuga kuko hari abantu bazi kwita amajambo hamwe ituye umuntu n'ukuri ngira ni Yesu yaje en personne kuko bazi kuvuga amajambo meza akora ku bantu. Mbwo kandi umutima si nibikogwa urashaka kubona umuntu aba nibaza nk'umuntu yatwubakiye ruwakarete wowe batashaka ko ari umundi mugabo watanze amafaranga ari n'umutima w'Imana ruwakarete yose 1984 ari n'umutima. Rero umutima si amajambo kuko hari abantu bazi kuyatoneka neza si nibikogwa ko ibikogwa biravye byo kuri kenshi byamara ibyiza mugabo umutima ni kijya cyiyumviro kiri nyuma y'amajambo kiri nyuma y'ibikogwa ntikiboneka kiza Imana na nyene cyo. Umurimvyi w'umunyarwanda navuze ngo iyo abantu bishuye haca abantu baca bagenda kubabwira ngo twaragusengeye cyane gose Imana yatwishuye n'ukuri iratwishuye kwe utayigera ufukama n'amasaha n'abiri. Icyumviro cyaje kivuye hehe muri Bibiliya kigafatana n'amarangamutima yawe maze bikavamo igikorwa cyo gusengera abandi. Si ugupfa gusenga uko bisigura ngo nagize icyumviro ariko nakiboneye hehe mu ijambo ry'Imana. Umutima ufatana naco amarangamutima nuko masanga ndiko navuga umutima kandi turawusigura neza n'amarangamutima approbation émotionnelle ukumva ko icyo kintu kirakenewe n'umugambi w'Imana kandi nayo ndagifatanye n'ubuzima bwanje mugabo ntibirangira ngaho gusa ncangira icyo nkoze cyitwa gusenga. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo avuze umutima w'usenga rero si bajye basenze cyane ahubwo dukwiye kwiyumvira mbega imitima yabo yari imeze gute. Hareba impano numva kera muganga aha nikara sindakumva ariko nakumise mu yane mashengero burya muntu bujewe nguzomufatira venteye havye murumva mene majambo nzomwisonzereza iminsi 21 azocabona ko jewe Imana yanje ari Imana itari yogirane gufyinako nzomufatira venteye waza icyabari karasaba Imana iguhane ikwereke yuko wahangaye wasizwe umwana w'Imana. Imana nsenga muzokwihurira kenshi bashaka kubakora n'imwemu mbi abo bantu naho bitwa basenzi akagiye kwatira imwemu mbi zikora n'umushaha wiwe hakaca haba icyo bitaguhurira na coincidence akaca yibaza ngo ni Imana yakoranye nawe kumbe vyarahuriranye si Imana yawe yakoze bijya. Ukwiyenda kw'abantu kurabaho umutima tujya kubona wari wo nikiva ku mutima w'Imana cyagagaye muri Bibiliya ukaco cyemera ko wo kigwaniramo ukaca usengera abandi kugira ngo Imana ishaka gishike. Nabaye Pafura ntafa gusenga nasenga sengera ivyiwe abuza ataba abantu bariko baca mu bitoroshe bakeneye bwa mbere gushikama sivyo gusa barakeneye no kumenya ivy'Imana bashaka ko nuko rero ko biva ku mutima w'Imana ngo mafatane navyo hama nsenge nibwo buzima bwanje. So upfa gusenga wiwanyu umugurana wa Kristo Yesu arabatasha yama bagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye gose mumenye neza mudakekeranya ivy'Imana igomba.
Imana ihabwe icyubahiro. Gusengera abandi ukobeje ubihawe n'impuhwe nivyo bita ukwinginga. Ntupfa kuvyumva uko. Kenshi nibaza ko abantu batongora mu masengesho baragira ibibazo na twebwe. Kwera tuvuga ngo sengera Burundi, sengera ishengero, kumbe nawe ugita Imana wowe mparuwaye nuca mura kuri Imana. Niyo canzanye. Mana mbabarira je ntari inzu. Ibi byo Pio canke Eric canke Apolline canke Keredingo ngo dusengere igihugu. Reka cyareka. Hano ko babo baramaze kuriha. Aho nuko barishe. Umutima w'usenga nico cyambere gituma umuntu abana ya gusenga. Nayo ubundi kuvuga twobishobora. Mugabo gusengera abandi ukobeje ko Epafura yabikora. Ubihawe n'impuhwe. Impuhwe niki mbega? Impuhwe abagerageje gusigura kera babifashiye kuntu abagike batahura impuhwe, bafata n'abavyeyi birakunda kubashikira. Bafata ko umuntu afise impuhwe iyo ahuye n'ikibazo c'abandi akigira iciwe bikaca bituma kibita les entrailles. Sinzi ngene bacita mu Kirundi, bimita kumerereza. Cyugira chair de poule. Ubitewe nuko wafashe ikibazo c'abandi ukacishiramwo ukuve guteye umutima w'impuhwe nyinshi, kumvugize bamwe cyabitanga urukundo, abandi ngo ikigongwe, ariko nahana ikibazo cy'umuntu cyaje mukamenga kiri kuri wewe ikumumenga nawe birabuze ikintu ucifatamwo, ariko byateza kuca bivamwo igikorwa ukoze kugira ngo utenyishe cya kibazo. Nivyo vyafata Epafura. Ntibatubiye ko yagize chair de poule cengo yamerereje, mugabo yarumva ko naho ari ahantu Paulo ari mugasho bari kumwe, yumva kumenga ikorosa ibarakeneye gushikama mu bihe bitoroshe, barakeneye kumenya ivy'Imana bagomba ko akumenga niwo mutwara afise naho yibere mu kindi gisagara. Yaravyakiriye. Afansa atubwira ngo pour comprendre les autres il faut se mettre à leur place. Kugira itahura abantu usubira mu kibanza cyabo. Ico gituma abinginga nabakobeje basengera abandi mugabo itabitewe n'impuhwe ntibishobora kubandanya. Urakora uko babiturongeyemo abantu bo muri intercession, urakora ko yuko bagereze kubabwira ko ico objectif du jour, si ubona umunsi uraheze uko bumva ko niba tuzana ibindi nizosenga ariko ubumenga ikisaheze. Imana ihabwe icyubahiro. Rero iyo turavuga umutima tuza kurondera mbega uwo mutima usenga wavyumvise gute, umeze gute kugira ngo ushobore gusenga, unabigumemwo. Uko gusenga no kwinga biratandukanye. Hari gusenga bisibura gusenga nyene gwico savye Imana, kuririmba, guhimbaza kuvuga amakuru y'Imana, amatazano y'Imana, ariko bavuze kwinginga ni gutebayo gushika ubonye ic'Imana yagomba mu ijambo ryayo. Hari umuntu usengeye amezi 9 nabwiye Imana none ko atakintu urambarira. Nubu ntirambarira. Amezi 9 ikarabangagera nka 10. Ugati ndashobora gusenga ntagicuvuze fuze basi mu ndoto cyangwa ndikira umuntu umvugisha basi. Nakirambarira. Kandi ndazi ko mu gihe gikwiye izo sohoka muri silence ikavuga cyangwa igakora nkaho nico nasengeye. Imana ihabwe icyubahiro. Hari n'isezerano mfise rimaze imyaka hafi 12 gutyo. Narisengeye n'ubu ntiragira ntirasozwa mbaye abanyarwanda. None ntibizosozwa. Bizosozwa. Mugabo kandi byasabe ko umuntu agira arindira atekanye. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega nuko Imana yabuze ahikura. Yabuze aho icyo gishikana ivyo yavuze. Yoba yavuze ati umuntu cyese ndamwemera ariko arivugana. Oya ndazi ko inyumva. Mugabo gushika umuntu agire abone. Kuko ndazi ko sanagiye ukadirisha nagiye imbere y'Imana. Isanzwe nkeneye. Amasezerano ataraza. Imana ihabwe icyubahiro. Rero iyo turavuga umutima turomba twimvire kuri ibintu bavuga kuri Epafura muri murongo badusubiye ko gatoyo tuzi inyuma kuri side y'inyuma.
batubwira ngo Epafura w'iwanyu umugurano wa Kristo Yesu arabatasha, yama bagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye gose, mumenye ivy'Imana, mumenya neza ugudakekeranya ivy'Imana igomba. Twimvirire hamwe kino kibazo kivuga ati nibihe bintu bivuzwe kuri Epafura umwinginzi w'Imana. Bamutubwiye nkande, batuye ngo nuwi wanyu, bisirwa ubucuti n'abera. Si umuntu aja ava hariya tutazi, baramuzi, umuhamagaro wiwe barawuzi, afise ubucuti n'abera. Nico gituma umuntu ari mu bucuti n'abera burya aba afise gutana n'umugambi w'Imana igenda ikora hagati y'abera. Ikindi gikomeye ngo n'umukozi, umugurano w'Imana, myani majambo n'umugurano w'Imana kandi n'umukozi w'abandi, abikora kugira ngo abere umugisha abandi. Nico gituma umuntu aja gusengera abandi n'umuntu yarengeye egoisme, yamaze kurengera kwama abona ivyiwe ko ari vyo vyoshitswa. Nimba hariho intege nke z'abantu bose, mvuze bose ngo bavuga yuko nta muntu yovuga ngo aramaze kunesha 100%, n'akantu bita kwikunda. Ako rero uzumbwire ko akarenganye turamenyeranye, nzobwira aha nawe ugwaye ndahazi. Akantu ko kwikunda karahari, kandi kwikunda kama kabona umenga ega Imana niyo bitangura kwishira imitwaro hamwe yo bitondeka. Wobwira ati tondeka abantu ngene ishira mu MINEVAM Kigobe, wo kwigira tête de liste numéro 1. Nika mana la charité bien ordonnée commence par. Umunsi umwe bahaye umuntu ati wewe reka tukumvirize, nusenge ariko ntushyire umutwaro, uvuga amatazirano, uvuga ibukuru bw'Imana, uvuga amashimwe y'Imana. Byaramugoye ntiyabishoboye, yaciye asaka imashaka agomba kwishyiramo yani maturnure. Urahambaye Imana, cyo tubarashaka canje ukizi, atagashyiramo kurumva ataronsi iva ku Mana, ntashobora kumva ko Imana yabanze karonka icubero cyayo. Umukozi w'abandi yasigura ngo afise ivyabuze, ariko umutima we nturi kuvyabuze, uri kuvy'abandi bakenye. Igihe Yesu yagenda kubambwa muri Yohana 12 reka ategura imitima y'intumwa, yavuze ngo birakwiye ko ngenda, hageze ko umwana w'umuntu asigwa mu maboko y'abambuzi. Kandi ngenda babwire iyo agatete kataguye mwivu ngo gapfe ntigashobora guhunda impeke nyinshi. Ariko arivuga ko niyapfa n'ishengero rizoboneka, yifashe nk'agatete kazobamwe abantu benshi bakijijwe. Umwana wenda babwire uzogoma gufata ubuzima bwiwe adoshagira ante, adoca bubura, mbwa uzoburekura azobagize ente, azobabucakiye. Hagi umuntu yumva umenga iyo asenze cyane akisengera cyane aranka n'ivyo umutekano w'umutima muri mwanya, mbwa Imana muze murabe Imana ntibayishuye, ibigute haye gutekana gusa. Iyo umuntu yavuze ibibazo byiwe cyane akana amasaha avuga ivyo akabitondeka arumva ko arekuye kandi ni byiza. Bibiliya biduhanura ngo tumenyeshe Imana ibyo dukeneye. Mugabo kandi nguvomera azogira ante, wofumara umwanya munini ya cyane ubwira Imana ibyo usengera igihugu, ibyo usengera ishengero, ibyo usengera abantu karaka mpava mvuga, nivyo bituma Imana ikora umugambi hano ku isi, kavuga ngo hari umuntu yabivye kubw'abandi, reka nanjye mbibe kubwiwe. Hari amasengesho yo kwikunda bene data, nukuri hari amasengesho yo kwikunda. Iya Imana igenda irerekana amajeni ibyo dusengera, nuko bamwe batanavyandika, ikaca yerekana amaudio basi abantu basengeye. Hari abantu bamara umunsi wose ukwezi kose atane icyumviro cyo kubandika baciyemo, ari mana none jeni yari kamana. Nitwikundira imbere y'Imana, turondere umugambi w'Imana kushitswa. Epafura ntibatubwiye ngo Epafura kuko byose byari byarabaye neza, yari cyakemutse hariya yarari acasengera abandi, ntibibora vuga ingene yamerewe. Bavuze ngo numugwanyi, numukozi w'abandi mu masengesho. Imana ihabwe cyubahiro. Bavuze ngo numukozi w'abandi, numugurano w'Imana, nuwaguranye n'uw'Imana ze kurandagira akorera Imana ngira akorera n'abandi. Ikindi nacyo ngo agwana senga, il est combatif.
arazi ko gusenga si kudodora ngo uhejeje, si kuja gutora ibintu muri tiruwace kuri distributeur automatique y'amafaranga, arazi ko ari kugumamwo. Imana ihabwe icyubahiro. Aragwana mu masengesho kandi birumvikana uri kusengera ishengero ngo bamenye ivy'Imana igomba. Niki izokwemeza yuko bishuwe? We wishuwe ni ibintu bidahera. Ushaka usanga 60% 30% z'abantu bamaze kumenya ivy'Imana igomba, mugabo 40% urabahevye, bisigura ngo n'ubuzima bwawe bwose gusengera ishengero. Nico gituma baza kugwana bisigura kugumamo, il est persévérant kandi arazi ko bica intege, mugabo arabandanya. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi gikomeye cyerekana umusenzi cyangwa umwinginzi w'ukuri nuko yasenga azi icyo ashaka. Mbega yabasengeye ngo nk'inyubakwa, yabasengeye piano, yabasengeye ikoti ya pastori, yabasengeye iki? Yabasenze ngo bamenye ivy'Imana igomba. Mbega nuko batagira ivyiyumviro barabifise, mugabo ivyiyumviro byose si ubugome bw'Imana. Bamenye ivy'Imana igomba hama bashikame. Nico gituma umuntu asenga azi Imana igomba, uwarabandanya uvuga ngo sinzopfa ntakibonye, sinzocereza ntakibonye, ntabonye gucungwa kwa Isirayeli, Ana na Simeoni. Imana ihabwe icyubahiro. Vy'ukuri ugomba kumenya usenga ibintu bitatu ntubikuremo. Ntuzosenga utari umuntu yamaze gufata inyungu z'abandi. Ntuzosenga utari umuntu by'ukuri yiteguye kugwana, ko gusenga si kudodora ngo ubuhejeje bakwishuye. Ugumamo guhera ibihe byose. Ntuzosenga kandi utazi icurondera. Icurondera naco uzogisanga mu ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bwawe nukeneye ingabire hano, ukeneye umutima uvuga ngo Mana, ndazi ko ntaje hano kwisinga turumbuka, naje hano kubw'icubaro cyawe hano, hari kuba vyiza wampamagariye. Kimwe mu byo nataza kuvana nabyo ni icyitwa gusengera abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ivyakozwe mu 12:5. Ivyakozwe mu 12:5 hatubwira gute? Ivyakozwe mu 12:5 baratubwira ingene Herode yishe Yakobo intumwa ya Kristo Yesu, aramwica. Abona abantu bose baryohewe bariko bamuha amashi, ati umurongozi wacu n'uyu, turavuga kumva, uyu aratuzi, n'umuntu by'ukuri akundi hanga ryacu. Amaze kuryoherwa ngo acagira n'ikintu cyo kwifata na Petero, nawe nakamuca umutwe. Abanza aramufata nk'uno munsi azi ko azomwica ejo. 12 igitabo cy'Ibyakozwe mu 12:5 atubwira ngo nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Imana ihabwe icyubahiro. Wari kuguhanga urongora amasengesho y'iryo joro, wari kuyarongora gute? Umutwaro n'umwe, Petero ntibamuce, fata rero wangaje ishengero ryose risenge. Wari guhera he? Mana gushima ko Yakobo yapfuye hageze. Byari bigoye utari umuntu w'umwinginzi. Kandi navuga umuntu w'umwinginzi singabire n'uwamaze kumatara n'Imana mu cyo two gusenga. Isengesho riramara amasaha 12. Bameye gusa ko Petero yamaze gufatwa nawe, Yakobo byari byaheze yamuciye umutwe. Ariko gati n'uyu yavuze yuko azomuca umutwe ejo, kandi abantu bahagyewe cyane, c'est la volonté populaire. Mihani majambo aya masengesho yaragoye gukora. Cyacye twimviye ko yarongoye yaragize ibibazo. Mbwa koko tuzi ko bari abantu bamaze kumenya Imana. Ugiye kuraba mu bindi bice kumanuka, bari abantu bazi gusenga. Yego. Ngo barasenze. Basoba barasenga, uraca, Imana irakiza Petero. Ntibana bitahura ibyabaye. Ariko Petero ntiyapfuye kubera gusenga kwabera.
kubera kwinginga kw'abera. Mbega baba baratose Herode ati uyu mugabo mana uyu munsi umwerekeye yuko kizira guhangara basizwe. Ntavyo bavuze ngo barasenze bakovya, basaba barasenga bakovya, kumenge barahana ama message Imana ikiratanga, kumbe baraterana intege, kumbe baribukanije ingene ku kiyaga gitukura Imana yaciye inzira, kumbe baribukanije ingene abafirisiya basubiranamwo ubwoko bw'Imana kwa butabawe, kumbe baribukanije ingene Yoshafati yatabawe n'Imana abami batatu bamuteye, bibukanije byinshi, barasenga ntibarambigwa, Imana irakora ikidatangaza kubera gusenga kw'abera. Imana yabwe cyubahiro. Erega naho tutabizi ntiyabuza abantu bavuze ati none Petero si kwita imbere kwiwe yacanyegerana. Nabona wowe Yakobo apfe hamwe n'ukigenda uja kwibarabara ngaho ntawe cyunyika. Yegi abantu abanyamubi nuko abanyamubi bari biyumvire bazana baza gucenga basani barati barabaho. Agwa ntuzi je sindi Petero kubwinga bise gutembera neza. Yakobo amuca umutima amacagenda kwitambika kaburimbi ngaho. Yaza ko Herode afina rindira muri gaturabe. Rindira. Ariko barakoranye, barasenga, hama arakira Herode. Ambe arakira inkota ya Herode. Ajya abantu bose babonera mu bihe. Imana ihabwe icyubahiro. Barakobeje. Ariko nabo ni bari, barakobeje, ils étaient persévérants. Ils étaient combatifs. Barabandanya, barabigumiyemwo mpaka babonye Imana ikoze. Kumurengira babahaye imbombo nkamwe bakoreya. Mugabo barasenze kandi Imana yabishuye. Imana yabwicubahira. None kuya kwayuza kwawo kuza gute nta baruntera inkuru. Tiko turasenga ngo wayuza bigenda gute. Kubera ko ubyutse gusenga utangura kumumenga umwiri wawe urafatanye. Harigiye bisisi cyo bisigura ni kubera harabuzemo lutte, harabuzemo intambara. Kera biga bazi ko batarabiheza bashira amaguru hehe ntibasirimwe amazi. None abasenzi ntibo bikora. Bose ntibo bikora bazi. Cyangwa gusengera hashushe mu nzu genda inyuma y'urupangu. Imbehe guciye kwa mubandanye usenga. Uwo muri utafata ingingo ntuzofatira ingingo. Ibikunda barasenze basaba barasenga urazi gusengera umutwaro umwe ijoro ryose bari persevera barabigumyemwo kandi bagatega Imana abantu niyo babananya bafara barongozi ishengero rihava rigira ikibazo barasenze baza ati Petero basi yoshaka kubana igikogwa reka dusenga Imana imukize hama ishengero ribandanye bari bazi Imana ishaka Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nico gituma bene data kwinginga ni intambara. Ntitwinginga chance twinginga kidushaka imbere yayo. Mugabo kandi iyo Mana mu rutonde rwayo twavuze ko ingene ikoze atari ko tubitahura. Igomba kugumayo ije gukora wamaze gusenga yanakuronse wewe ishobora kuganiza yani mabanga menshi ahwaye nico iko rasengera ariko teza kugumayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ega Imana yaba yishiriraho umuntu asenze 30 akaba yishuwe Isaka aba yishuwe ntituba tuvuga ngo ndamasengesho oya two bari kurenguka gusa nacibwami kandi yacama yankoko yanje najyatongo yari impaye uracayo ariko uragenda ugakoboka kwezi kumwe amezi abiri imyaka 9 umunsi vyaje bizoza bifise umutima ubyiteguriye bizoza bidagutuma ishimwe riba kuri benshi bizoza bituma vy'ukuri Imana ariyo yubaha ketse wewe. Nico gituma abantu mutarishugwa muhimana amashi cyane gose abatarishugwa muhimana amashi cyane iragaheza iwewe yabatebeje arabana bankubita dusohotse. Erega nuko nyene bishaka ntiyanse ntiyananiwe vyarahimbaye kugutevya kandi gutevya kwayo yagomba ibanzi kuronke mubanze mwemete sur les mêmes ondes mubanze muri ibintu cyo kimwe nayo ubundi umuntu kaka egoisme kaka no kugomba ko ibintu bimurabako kugira kagende Imana ibanza kugukanyura neza ikagukanyura. Imana ihabwe icyubahiro. Hari isengesho ryakoze n'umuntu yitwa Rick Warren
yaronse amafaranga menshi icyarimwe asohoye igitabo cya mbere, amafaranga menshi cyane. Avuga ati Mana ndakwinginze umbwire igituma ukoze kino gitangaza, utarabivuga aya mara sinkuramwo no gwa Kongo. Nimba ari isengesho ryahinduye ubuzima bwanje niryo. Muri Amerika hari ikinyamakuru cyitwa Forbes, murakizi bamwe kigunda guklasa abatunzi, hari ama top 10 ama top 50. Je nibaza ko bamwe muri twebwe ngaha babuca bandika mail kuri Forbes ati umviriza rero hari ibintu mutamenye, jengeze kuri urugezo subira classement murabe. Hari abari kubwira ivyo kugira ngo Forbes banze publier une nouvelle liste kumure bagi kugira numero 11 ko baba bishuwe. Hari n'abandi bavuga ati Mana uyu munsi mbonye kuri Imana, agaca agenda muri magaze zose agenda aragura ibintu byose yabuze, ibyo satamuhaye, ibyo atari bwe yihe, akabanza agenda akiyuzuza. Benshi basibe bada ngo ndariko niyo fra Imana iho yagasuzuguro ese abamvuze baze bamaramaresha. Ariko unavuze ati ndakwinginze uvuga ikintu gituma ikora bine bitangaza ntivyari bwamenyegwe, aya mafaranga sije uhezagiye amahanga kanaka. Imana ihabwe cyubahiro. Nico gituma abantu binginga barazi ko ivyo bakembwe byo bakenzi baragishinga, ikibaragishinga n'umugambi w'Imana. Nimba arantu haryoshe ni kuryama, mbwa abantu bamaze kumenya ibyo kwinginga ku bitana ntiharyoshe. Nimba arantu haryoshe ni kuba ufise mu ipantaro amafaranga verema ugura icyo ushatse. Ariko abantu bamaze kumenya iryo banga, bafise umutwaro w'abo bazi badafise impuzu zikwiye, batariha amazu, bafise ibyo babuze. Umutima wabo nukubona abandi bantu bariko baragendera mu nyisho, abo n'abantu binginga. Igihe cyose uzokumva ishimwe ryawe urihagaze ku by'Imana yagukoreye wewe nyene, uri kurikundira mu Mana. Igihe cyose uzobona ubwizigwa bw'Imana ko ari gukora ibyo yakubuze ko vyonyene, simvuze ngo iryo sengesho se yingira iraryakira. Wari ukwiye kuvuga uti Mana uri umwizigigwa, ibyo nagusensengera amahanga abarongozi igihugu nagiye ndayibona uri umwizigigwa. Utiza kwibona mu mugambi Imana imbura umuntu umwinginzi. Imana ihabwe cyubahiro. Kuko ukuntu Imana yaturemye ntiyaturemye mu buryo idushira ahantu hatwenye ngo tugende turonka ivyankenerwa gusa, yaturemye ngo idushira ahantu mu mahanga ngo ishiraho n'imbibe kugira ngo tuyikabakabe ngo tuyironke. Kabakaba Imana ivyazo mu 17. Imana ihabwe cyubahiro. Rondera kwinginga usengera abandi, rondera kwinginga usengera ibibazo by'abandi, ivyo wowe vyibagire nuzo uri kuri negrija, ahubwo Imana izokikubera umwizigirwa kuko izokwitaho. Matayo 9:3-8. Twimvire ku kindi kintu kiranga umutima w'umwinginzi. Tumaze kubona ngo n'umuntu akorera abandi, n'umuntu yiteguye kurwanya intambara, n'umuntu kandi azi icyo Imana igomba, la volonté parfaite de Dieu, ugushaka kw'Imana. Mugabo kandi Matayo 9:3-8 batubwira amajambo akomeye ngo Yesu yariko aragira ante, abonye ishengero rimutera akagongwe. Matayo 9:3-8. Abonye ishengero rimutera akagongwe kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere canke umutware, maze abwira abigisha biwe ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake, nuko nimugirene kayemwe nimwinginge nde nyene ivyimburwa aronke abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Umutima wiwe yagize mwabonye abantu bagenda mwibarabara ko bashatse, abona nta burongozi, abona nta kintu kibagera mu buzima bwabo, abona nta buzima, nta vyizigiro, abona nta Mana bafise. Atabo bantu ikintu cokogwa cambere nuko mbwira abacibi n'abiri turi kumwe bacika basenga Imana ngo Imana ikabimbuzi. Ariko Yesu yabikuye hehe? Yabikuye mu muwagize kuri bo. Mbe murazi ko umuntu ashaka kuba atamu wafise? Ego abana n'ababonye barahari. Umbwiti nukuri banyivye kandi amara banyivye sayi wanyu.
mpore urumva baranyobeje vraiment jene nabitoye ariko Mesiya ntemye yari yabimbariye hari abantu bameze uko kweri kive none ndiko mbwira igiti cyane ndiko mbwira umuntu basi yo bava amaraso nimpore nta kundi fete niko bigenda ha munsi y'izuba wangu nivyo nyene ni kwisi tunganije nuko bimeze narinze ati ndakereye umuntu ashobora kunyakira mu mutima we wanje akanyumvira ariko ndacamwe akanyumviriza ariko wapi yambira kwisi ariko itunganije none byo muraba ko nawe camiye ati isi itunganije cyane yoro nkubabwira yoro ndere babwira impuhwe burya ni valeur y'umuntu yameze kumenya Imana ni kimwe mu biranga Imana. Yesu rero ngo abonye abantu badakijijwe bimutera ikigongwe, amaze kugira ikigongwe acanura intumwa ko zosenga. Nicyo gituma umuntu asenga abanza kubabazwa nuko ibintu bimeze akamenya ngo bizohindurwa n'amavi. Imana ihabwe icyubahiro. Hari igihe ngira ngo bashikira ariko no kubera amaso umuntu akubwiye ngo uransengera muri message ukacugira ngo okay ntubikore buryo ubukoze icyaha. Wavyemeye ariko ntiwabize muri agenda ntiwabikoze bisigura ngo byarangiye muri message gusa. Nicyo gituma mfumbuga uti je nzogushira mu masengesho y'ejo abimenye ube anakora avec le Saint-Esprit ako nuvuye ngo okay turagusengera kandi uzi kutahava usenga cyangwa atanu urutonde rw'umuzabwa bwo gusenga ufise urabizi kwisi intege ngaho hantu pfumurika kwishura message para kugira uku para ngo ego para ngo turagusengera atacho hava ukora. C'est péché mignon nizo zivyara amanyanga mu bantu benshi. Ukukora ubwa buto buto ukabusiga amavuta n'ikambiri by'ubwoko bwose uriko uratuma umutima wimenyera amanyanga utahava usenga bireke yakuvyemera ngo okay cye kuvyatura ngo asha ngo turi kumabe tugusengera utayigena namusengera ikibazo niyo hera ububeshi. Yesu amaze kugira impuhwe agati nta kindi kibereye nuko abantu bapfukama basenga abitewe n'impuhwe n'umutima w'urukundo n'umutima w'impuhwe. Benshi bagenda kukiriyo bagiye kugira ntawibaza gukurayo igisibo kwimvira ngo zava nyumvira gute ntiyasengeye wabuze kuko ni wambira abuze ariko nzogenda kukiriyo ubu ni kuye kugenda mu kiriyo ugiye kurega kiriyo savendo kuriye ugiye kurega kandi utigera namusengera hewe ndagenda kuri kumpanda nawe yohava yibona nabi none ugiye kubera ingene yibona canke waramusengeye ugira ngo Imana imukomeze ko Pafuro yasenga ngo imbashikame hama kugera naho ugiye kumwereka yuko muri kumwe. Iyo bavuze umutima na ahantu umuntu agenda imbere ikirore cy'Imana ugasuzumisha umutima wawe scanner ukiti genda uyu sinigira nsiba kubiriyo mwaye gituma ngenda kubiriyo ngiye kuraba ngo ntanyimvire nabi none yakwimviye nabi hari ko cyabiki urashobora kutagenda ku kiriyo kubera udafise umwanya ariko mwijoro asengeye mu Imana imukomeze ukawuta umuntu yagiye kurira kugenda hari n'abagenda akacagerageza ntarabaho yicaye acagenda ariko bakina rudo cyangwa ikarata yarangiza agaca yigira ngo namye mu kiriyo naragiye mu kiriyo. Warakwiye kuba waramusengeye Imana imukomeze kuko ibi hari karaba mu bitoroshe akaca mu byumviro bitoroshe satani karamu bombarda ariko amasengesho yawe yararuse kugenda mu kiriyo naho mu kiriyo navyo bifasha. Il faut surveiller nos cœurs. Il faut surveiller nos attitudes. Tuza kuguma ducunze ibyo dukora umutima dukora n'ibintu. Agize impuhwe agatiri musenge Imana inukabimbuzi yabitewe n'impuhwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya.
iyo tuvuga umutima w'umuntu umwinginzi, ni umuntu umutima wiwe vy'ukuri yumva de la compassion, yumva babajwe n'ivy'abandi, agati nta kintu okora, bimwe sindabihambya, ibindi sindabitahura, ibindi sinavyemeye kubikora, agiconze ico ndemeye kumusengera. Hari umuntu yankora ikibi kandi cyambabaje umwaka uheze nka kwezi kw'indwi k'umunani gutyo, ati uyu muntu je ndibaza ko Imana yacu ndabyo ko birivuga, uyu muntu Imana yomuhana. Niko numva mu mutima nemeza, uyu muntu Imana ashaka kuzomuhanisha igihano kininiya. Ati jewe ubwi wanje ngenda musengere. Namaze nk'amezi angahe ndamwese Imana, ujya muntu umuharire ivyo yangiriye, ujya muntu umuhezagire, umuharire, usura umuharire ko ivyo yankoreye ni bibi, ndabice birivuga ku masezerano y'umuntu, aha ndazi wo muhana. Nagize impuhwe kuwambabaje. Imana ihabwe icyubahiro. Stefano yapfuye gute? Yesu yapfuye gute? Nubaharire kuko ntibazi ico bakora. Imana ihabwe icyubahiro. Jesu ntiyavuze ati aba bana nibagende barayerera, se bavuye si bamvuye ko. Se wabo sishakina ni Adamu. Siko yavuze Yesu. Yabonye ivyaha, abona urubanza, abona kugenda mwisi batagira umutwara, atamwungere bafise, ataba abantu, reka nsaba maze kuntahura babasengere. Yumvira ikintu gutera impuhwe. Niki gutera impuhwe? Ukabusanga ufise impuhwe ku bantu bahomvye muri business, nawe nyene wosengera, basengere. Ukaba usanga wumva cyane cyane ugira impuhwe ku muntu yayobewe mwishuri ko kubagutemye kenshi, nibo nyene wosengera. Hage nyine wumva impuhwe, abari ujigene ufukamire usengere uwo mugwi, niko Imana igendera tugabura mu gikorwa. Ariko ntungarukire kugira impuhwe gusa atagusenga kurimo. Imana ihabwe icyubahiro. Moise, Musa mu Kirundi, mu gitabo cyo kuvayo igice cya 32 10-14, nawe yumva Imana ifise ishavu ry'uko ubwoko bwayo bwagiye kurondera ikigwamana hamwe na Aroni. Yumva Imana igize uburakati, yumviza ngingire nkora igikorwa, ngire ndabagire ndabice hamace mfata wewe ndawukure mu ihanga rikomeye. Ntiyumvise amasezerano ko agiye kuba, ntiyumvise yuko ataco bizomukorako. Yumvise ngo iki Imana yavuze tukiri muri Egiputa si iki? Ega Mana ni wabica. Farazo chavuga ngo wakuye hariya mu bugaragwa, waguye mu gihugu cya Egiputa uje kubicara mu bugaragwa. Ivyo byose sivyo bibaye. Arabasabira impuhwe, arasabira ikigongwe, Imana ngo irigarura ntiyabikora. Kubera impuhwe agiriye abacumuye. Abantu bantu Imana ikigwamana. Imana ihabwe icyubahiro. Yagize la compassion, yagize umutima w'impuhwe. Ariyumvira ku bantu bagiye guherera muri buno bugaragwa kandi baguye amasezerano. Ariyumvira no ku Mana isanzwe ishaka, ati Imana yashavuye. Kandi birumvikana Imana ikibaza niyo bariko barayitega, n'umurongozi wabo muheze mukuru Aroni aringinga, arasaba ikigongwe, Imana iraharira ubwoko bwayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma burya amasengesho yo kwinginga ni igipimo cy'urugezo gukundana ufise mu buzima bwawe. Ni igipimo cy'urugezo rwo gukundana ufise mu buzima bwawe. Nimba hageze gusengera abandi uca kurengana, hageze gusengera ivy'iwawe mugabo ukomera ukaja muri mpemu cyane, nukuraba neza urikundira mu Mana. Warukwiye kwinga uti Mana, 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 ibuka koriki ibindi bitandukanye. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma ubuzima bw'iwawe ahanini amasengesho yawe irakwiye kwitabura mu gusengera abandi. Irakwiye kuba afise imigwi kanaka witwaratse mu isengesho, nawe utoba unabibabwira. Iyo witegereje abantu b'abashomeri bafise abana bagaburira, wibaza ko ibintu byoroshe. Iyo witegereje umwana w'umukobwa abiwo barenze ko baremeye ugira ati nta muntu adafise kuvugurusha ati mbega mwaramuntumye, akumva barindani, uwo muntu yateye ikigongwe. Iyo ubonye umuntu ariko ararengana muri za sentare, ahantu hose niyavuze uko batakumviza kubera ko ibintu bigenda ibituri bigenda birahana ahantu, iyo umuntu akwiye gusengerwa.
iyo ubonye umuntu atemberana n'abana muri ville bakamwita umusezi, amahanga asaga ati abo bantu n'abayiswe ntusiye kubaha, ukacuba muri wanda batane cyo babumvirizako, hagiye usanga wewe ushobora gukora icyo abandi badakora, ugatanga kumusengera. Iyo ubonye umuntu yaharitswe, yigeze kureshwa, amajambo y'urukundo ari menshi cyane, yavyaye akavyara, mu nyuma kubera umugabo we wahinduye intara akumva afise abagore bangahe, uyo muntu yateye ikigongwe. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ubonye umuntu yapfakaye, yari afise kurera ibondo n'umwe n'umugabo wiwe, ariko diku umugabo arapfuye, sivyo gusa n'amatungo baciye bayatwara asigaye ahubwo atagira n'ahagarara, iyo muntu yateye ikigongwe akwiye kuronka umuntu amusengera. Mbwa kubera abantu twamaze kwikunda, amasengesho yacu ahagaze ku by'iwacu gusa, umenga isi nta kibazo ifise, cyane cyane uyo wewe wishowe. Ntibisaba ingabire, bisaba impuhwe. Nabahe bateye ikigongwe uzi bande. Iyo ubonye umuntu mu buzima bwiwe yabuze uhamagara papa, arinze agera imyaka 30 atarigira avuga ijambo papa ataryo yibuka, uwo muntu akwiye gusengerwa, akwiye gutahurwa, akwiye gusengerwa. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ubonye umuntu w'umurongozi barindiye ko yokora vyose, umenye ataza kuronka vyose, ariko afise ibimugora, afise umurongozi bamugora, afise amateko menshi amuremereye, akaba buri ngene bivamwo, akeneye gusengerwa. Ntimushobora kubura umusengera, ntushobora kubura gusengera, kuko abateye ibibazo, abafise bambe ibibazo, abateye impuhwe baruzuye cyane. Ikibazo niyo tuvyiyumviye biducamwe birengana. Mugabo iyo twimviye umutwaro wacu utwirirwamwo ukaturaramwo ukwezi kwa mbere kwa kabiri, umenga umugambi w'Imana bakiye kuri ivyo nyene wowe ukeneye. Nagenda nabwire woreka no kubisengera ugasengera ivy'abandi, uwo werekanye ngo ndafise confiance ko Imana nyitwararitse, mbwa ngomba gusengera abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Moise yavuze ati abantu bagire bahere nkuko Imana bivuze, mbere mpawe isenya ko genzo cankomera, ako ntivyamuhimbaye. Yahimbaye no kubwoko bw'Imana bwo harigwa bukabandanya. Yabugize iki ko impuhwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo umuntu abonye ari mu gasho, akabona urubanza rwe ntigwavansa, ntagira nico afungura, mbega iyo muntu akeneye iki? Arakeye amasengesho ngo ashikame. Iyo ubonye umuntu adanaza homba, nawe ukoze ko byaciyemwo, uhava umwita ngo ntagira umwete, arawufise, gusa isaha iyo ntirashika. Cyangwa ubwenge afise ntarabushika kubwo gutuma atera imbere, akeneye gusengerwa. Kenshi turakunda kwiyumvira abantu uruhande rutari rwo rw'amakosa, n'ivyo ega amakosa arabaho. Simvuze ko amakosa atakivugwa, ahubwo amakosa yakozwe ntakobwe kugira ngo avuge n'umuntu atahure. Mugabo bijye nyene yakoze ikosa, arakeneye gutahurwa, akeneye gusengerwa. Nujya nyine yananye umujya akeneye gusengerwa. Imana ihabwe icyubahiro. Kwinginga, amasengesho y'abinginzi n'amasengesho y'abantu batahuye ingene Imana isaba impuhwe kuba ariko baracahatoroshe ku migwi itandukanye iri defavorize, abantu bafise ibihe bitaborohereje, hakaba abandi bitaye kubasengera, nawe utomuha amahera kuko ushaka kutafise, ukwiye kumusengera, uzikora kora igikorwa kidasanzwe kubw'abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Iyumvira umugwi mu mutima wawe, wamuri kurakuzamwo, wamuri kurabona, wamuri kuriyumvira ko iyo wimviye ivyo bariko barabamwo biteye ikigongwe, uwo mugwi usengere kuri uyu mugoroba, hamuze ubandanye usenga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Wishime mu kibanza cyawe. Nimba waronkeje ukaronka amaberebere, urabizi icyayi cyo kubura amaberebere. None n'abantu batagira mu karugira bahembeze, bariho ngaha ku isi. We wacushira ku bwoko bwose bw'ivyayi kugira ngo we uhembeze, harababura n'ivyo. Hari imigwi ugurutse ubwenge, ubonye utangura gusengera igihe cyose mu gatondo, igihe cyose mu ijoro, uti naho nashoboye kubashikira ko bari kure yanje, naho ibyo bafise ntabifise, ibyo bashaka ntabifise, icyamesha gukora ni kubasengera. Imana ihabwe icyubahiro. Sima kuzoshike muri bo, sima kuzokoresha za ndirimbo zawe, sima kuzokoresha ya mirongo yawe,
simaze ukoresha za ngabire zawe zo kwerekwa no kuvugishwa, hari igihe ikintu cya mbere kiduhuza twese ari aya mavi. Imana ihabwe icyubahiro. Turashobora kubyaguruka tukarangiza. Iyumvire ku mfuvyi yarayibuze se, buze nyina, hari nawe ushaka gapfira rimwe. Iyumvire ku mfuvyi yarayitanguye amashuri mbwa itazi ingene minerval izoboneka. Iyumvire ku bagore ko baraharikwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Iyumvire ku banyororo barabarenganijwe bari mu busho butandukanye. Iyumvire ku bwoko butandukanye bw'imigwi uzi. Iyumvire ku missionnaire ari ahantu mu gihugu gitandukanye yagiyemwo Imana imurungitsemwo, atagira umuntu amushigikira, atagira umuntu amuvugisha, ishengo ryo ritanabitahura. Iyumvire ku bihano bagenda barahagwa n'amareta. Iyumvire ko bari muri Swaziland ari mu makonteneri bafungiwemo, amakonteneri akanya cyane kandi agashuha cyane. Iyumvire ku migwi itandukanye, uhitemwo umwe wakujemwo. Ushaka kuduza ibiganza byawe, ushaka gupfukama, ushaka gutakambira Imana, ariko ntumbire ngo wabuze ubusengera. Iyumvire ko bashomeri, iyumvire ko basa amadeni yabananiye kuriha muri banki. Iyumvire ko bafise ingwara kanaka bagendana bavukanye. Iyumvire ku bantu bafise muri bo kuba bonyene. Iyumvire kuri uwo mugwi. Nyene icyubahiro Mana yo mwijuru, Mana yo ku ntebe y'ubwiza bwinshi, rukundo ruhebuje, vyizigiro vy'abariho, ndaguhaye icyubahiro kuri uyu mugoroba Mana. Twaje nk'ishengero gusenga Mana, tugushimiye ko tuvuga, tugushimiye ko twiyumvira, tugushimiye ko twihweza tukagira icyo dutoye, tugushimiye ko waduhaye ibako yo guza imbere yawe, tutaje nk'abafise urubanza, ariko tuje nk'abaherezi b'Imana isumba vyose Mana. Turi hano Mana dusenga Mana, turakwesa abamisiyoneri aho bari ku isi hose Mana, bariko barakubitwa n'amareta, bariko barabura icyo bafungura, bariko barabura Mwami gushikirwa mu buryo bw'amarangamutima, hari bariko baracanamwo n'abagore babo kubera ubutumwa bwiza. Benshi barabaza ati Mana bino bintu wabizanye ni Imana, ariko Mwami turasenga ngo mwemu wabashikamishe, mwemu Mwami aryamike ingunza zabahagurukiye, mwemu wakoresha ubushobozi budasanzwe kugira abamisiyoneri bawe Mwami bashigikirwe Mana. Ndaguhaye icyubahiro cyose Mana, ndagushimiye ko umpaye akajya ko gusenga Mana, ndagushimiye ko na mwene data umpaye akajya ko gusenga Mana. Mana kweretse abanyororo bafunzwe bazira ubutumwa bwiza, bazira ko bakoreye mu kugororoka, bazira ko batakoze ibyakoresha babo babwiye by'ivyaha. Mana babeshewe na biriya, reka Mana bavugire Mana, reka Mwami uhindura ibintu, reka ubarenganure mu izina rya Yesu Kristo, ijwi ryabo ryumvikane, barenganurwe Mwami Mana. Uri Imana y'ukuri, uri Imana itananirwa Mwami, wahinuye umugambi wa Herode, uri inzugi z'ibohero, uri Imana itananirwa, uri Imana itananirwa, uri Imana y'ukuri Mana. Mana ubagaburire Mana, hari abari mu busho batagira icyo bafungura, hari abari muri bisho bariko baribwa n'imibu, hari abari mu busho bariko baracanwa n'abo basize Mwami mu makartie. Mana zana reconciliation, zana kwihana mu izina rya Yesu Kristo. Imitima yabo mwema igendagendemo, mwema ikonvenke, ayereke ubutumwa bwiza, ayishiremo kwihana, ayishiremo kwizera Mana. Ndaguhaye icyo cyose Mana, ndaguhaye icyubahiro cyose Mana, ndaguhaye icyubahiro cyose Mana, ndaguhaye icyubahiro cyose Mana, ndaguhaye icyubahiro cyose Mana. Ndakwesa imfuvyi zose mu gihugu cy'u Burundi, imfuvyi zo mu gihugu cy'u Burundi Mana, abatagira abavyeyi Mana, abatagira icyo bafungura kubera abavyeyi batahari,
abatagira amakaye y'ishure, abatagira mwami Imana ico bambara, abariko barakomeretswa n'abaryango babo, abariko barakomeretswa n'abarongozi babo, Mana ngo bashikeko, ukomeze imitima yabo, ubahe kwirugwa, ubahe kwirugwa, ubahe kwirugwa mw'izina rya Yesu Kristo. Mana ndaguhaye ico cose Mana, ubashikeko mwami, ubambike, ubarenganure mw'izina rya Yesu Kristo mwami, ubagaburire, wowe utabura aho ukura, wowe mwami Yesu Kristo utabura aho ukura mw'izina rya Yesu Kristo, wenyine ifeza n'inzahabu, reka ubagire neza mwami Mana. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze Mana, ndakwinginze Mana, reka ubwiza bwawe buhishurwe ku mfuvyi z'i Burundi, reka ubwiza bwawe mwami Yesu Kristo buhishurwe ku mfuvyi z'i Burundi. Turasengera abana n'abakase Mana, bakoresha ibikorwa bibarengeye, batagaburirwa, bateka ntibabirye Mana, abana batunzwe n'abakase Mana ubashikeko, ubavugire, ubashike igitinyiro mw'izina rya Yesu Kristo. Mana ubagire neza mwami, ubarinde abakubita mu kinyegero Mana, ubarinde mw'izina rya Yesu Kristo. Mana ubavugire, Mana ubatekanize kazoza keza, Mana ubirure, ubehe guharira mw'izina rya Yesu Kristo. Mana Yesu urakoze, Yesu urakoze, Yesu urakoze Mana, Yesu urakoze Mana nyine icubahiro Mana y'ukuri, ushiye kuri abo bana mwami batunzwe n'abakase, bariko barabeshegwa mu mpango, bariko barabeshegwa kuri base, bariko barabeshegwa kuri ba nyina. Mana ubahishigirire neza, ubirure, ubirure, ubakomeze, ubahe mwami guharira kandi ubarenganure mw'izina rya Yesu Kristo mwami, ubarinde, uganize abavyeyi babo mw'izina rya Yesu Kristo. Mana Yesu urakoze Mana, Yesu urakoze Mana, Yesu urakoze Mana. Haleluya. Ndakwetsa abapfakazi Mana, Mana bariko barahura n'ibibazo mu miryango yabo, bariko bahura n'ibibazo mu kubaho mwami, mu kurera abana mu buzi bwabo, bariko barahura n'ibigabo vy'ivyigenze Mana, turabasengera muri bo Mana ngo ubahe gukomera umutima, ubahe kwezwa, ubahe gushikama muri mpwemu yera, hamwe na mpwemu yera. Ijambo ryawe mwami Yesu Kristo ribe mitima yabo rigwiriye mw'izina rya Yesu Kristo. Ubahe kuzura mpwemu, ubahe kunesha kamere, ubahe kurondera fesho kuri mpwemu yera mw'izina rya Yesu Kristo. Ubahe kurondera fesho ku bandi. Haleluya. Ubwiza bw'Imana buhishurwe mitima yabo Mana. Yesu urakoze, ubagire neza mwami Mana, ubagire neza mwami Mana, ubakomeze mwami. Abariko baraharikwa Mana ubahe kwihangana, usora impwemu z'ubusambanyi mu miryango, usora impwemu z'ubusambanyi mu miryango. Abariko baraharikwa ubirure, ubakomeze, ubagarukanira abagabo mw'izina rya Yesu Kristo. Utandukanye ayo mahorasi atava kuri wewe, utandukanye abo bagabo n'abagore b'iyererezi, abagabo batandukanye n'abamara bateye ingo mw'izina rya Yesu Kristo. Mana imiryango isubize mw'impore, imiryango isubize mw'impore, imiryango isubize mw'impore, imiryango isubize mw'impore. Habe gusaba n'ibigongwe, habe kwihana, habe guhishirirwa Kristo Yesu mw'izina rya Yesu Kristo. Mana Yesu urakoze Mana, Mana urahambaye cyane Mana, urahambaye. Niwe ivyizigiro vyacu Mana, niwe kuri kwacu Mana, niwe kuri kwacu Mana mw'izina rya Yesu Kristo. Mana turakwingize Mana, useruke kubarenganywa, useruke kubahomvye muri business, useruke kubashomeri, useruke kubashomeri mw'izina rya Yesu Kristo. Mana bararondeye umwuga barabura, bafise ubumenyi buke, reka bacira kanzo Mana mw'izina rya Yesu Kristo. Mana baradepoje amadoshe bararenganywa canke ntibaronse Mana, turazi kuri Mana yishura, reka ubashikeko Mana, reka ubashikeko, reka ubirure mwami, reka ubibuke mw'izina rya Yesu. Yesu urakoze Mana, Yesu urakoze Mana, Yesu urakoze Mana, Yesu urakoze Mana.
icyubahiro mwami kibe ikiwawe Mana. Haleluya. Turasengera abakeneye ingo, abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Mana turirukanye za karande zibuza mwami ingo, zihompa amafiyansaye mu izina rya Yesu Kristo. Mana turirukanye karande, turacagaguye karande mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana buhishurwe kuri bene data mu izina rya Yesu Kristo mwami. Ubwiza bw'Imana buhishurwe. L'onction qui brise le joug, l'onction qui brise le joug. Ubwiza bw'Imana bwirukana ibitwaza amanyama n'itugu mwami, buhishurwe kuri bene data mwami. Tanga amapromotion mwami y'ingo, tanga amapromotion y'ingo mwami mu izina rya Yesu Kristo mwami. Turagushimiye Mana, turaguhezagiye Mana. Uri Mana y'ukuri, uri Mana y'imvugo gusenga kwabera. Erega ntunanirwa Mana, ego uri kumvuga gusenga kwacu, uri kurabinezererwa, uri kuraturonka. Urakeneye imitima yacu, urakeneye ibyacu, urakeneye akanwa kacu, urakeneye ishimwe ryacu, urakeneye kwingirwa kwacu, urakeneye imitima yacu Mana. Haleluya. Mwemu wagendagende kuri umwe wese Mana, utwambike umuriro wo kwinginga, umuriro wo kwinginga, umuriro wo kwinginga ube kuri umwe wese muri twebwe Mana. Tugiye gusengera abagwayi, ntituvuga ngo azahana imbere ko twarengeje ku mwanya, ahubwo turaba gusengera abagwayi, abafise ingwara zibahaje. Tugiye gusenga witegure mu izina rya Yesu Kristo mwami. Ndakwetse umuntu wese agwaye mu kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo mwami. Nkankama iyo ngwara mu izina rya Yesu ngo ihunge. Umuriro wa mpemu itongore, umuriro wa mpemu yiturire mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana bukiza ingwara bumanuka kuri umwe wese Mana. Mpemu wagendagende kuri umwe wese Mana, mpemu wagendagende kuri umwe wese, mpemu wagendagende kuri umwe wese, mpemu wagendagende kuri umwe wese, mpemu wagendagende kuri umwe wese. Diabete zikire, ingwara z'ibitigu zikire, ingwara za migraine zikire mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara z'imigongo zikire mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara z'amahaha zikire, ingwara za hypertension zikire, zose zumvira ijwi ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nzazikankamiye, ndazisohoye mu mibiri y'abera. Iyo mibiri ingwara za mpemu yera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasohoye ingwara, ndasohoye ingwara, ndasohoye ingwara mu izina rya Yesu. Mpemu yogendagende, mpemu yogendagende, ubohora ubwoko bwawe Mana, ubohora ubwoko bwawe Mana. Abagwaye amaso, abagwaye amaso mwami Mana, abagwaye amaso mwami Mana. Ubwiza bwawe busugwe, mpemu yera kiza amaso, mpemu yera kiza amaso mu izina rya Yesu Kristo. Mpemu akiza amaso muri kano kanya, muri kano kanya nyene, muri kano kanya nyene, muri kano kanya nyene, muri kano kanya nyene, muri kano kanya nyene mu izina rya Yesu Kristo. Mpemu akiza amaso mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze ku Imana yakwizeye ibihe byose Mana. Turagushimiye cyane mu mashi menshi, turagushimira hera cyane muri byose, turagushimira ubwizigirwa bwawe, turagushimiye kubananya kumva gusenga kwabera, turagushimiye kubananya kumva gusenga kwabera. Icyubahiro, amashi, kuririmbirwa, ugusengwa, ukwikubitwa imbere, gupfukamirwa, ukuririmbirwa, kurinahazwa, byose bibi byawe guhera ubu gushika ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.